Ndabaramukije mwebwe mwese muriko murakurikirana televiziyo Isanganiro ndabaha ikaze mu kiganiro kidasanzwe cyo guhimiriza abageze mu myaka yo kurondoka kwijukira uburyo bwo gutandukanya imvyaro mu ntumbero y'irondoka rijanye n'amagara meza. Kino kiganiro rero kikaba catunganijwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Muri uno mwaka icivugo ca Abubef kivuga ati bakenyezi muri mu myaka yo kurondoka murafise uburenganzira bwo gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro kubw'ineza y'umuryango. Uwo munsi mpuzamakungu ukaba uhimbazwa ku igenekerezo rya 2026 Nyakanga uko umwaka utashe. Ishirahamwe gitaho ineza y'ingo n'imiryango Abubef mu mpfunyapfunyo ni ishirahamwe rikorera aha mu Burundi. Iryo shirahamwe ryemerewe n'amategeko ku igenekerezo rya 21 Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1991. Intumbero y'iryo shirahamwe Abubef niyo guterera mu iterambere ry'ingo n'imiryango y'abarundi ribicishije mu gufasha zina Murundi kuronka ivyankenegwa mwirondoka rijanye n'amagara meza na cane ugwaruka hamwe n'abatishoboye haba mu kubaronderera imfashanyo canke mu kubaronsa ivyo byose bikenewe mwirondoka rijanye n'amagara meza. Kubera ibikorwa byiza ishirahamwe Abubef ryagiye rirakora ryaciye ryemererwa kwinjira mu runani mpuzamakungu rw'amashirahamwe mpuzamakungu yitaho ineza y'ingo n'imiryango IPPF, Fédération Internationale pour la Planification Familiale mu rurimi rw'igifaransa mu mwaka w'2022. Mu mwaka w'2012 ruronswa urupapuro rwemeza ubushobozi bw'iryo shirahamwe ku rwego rw'igihugu mu bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Mbere iryo shirahamwe Abubef rica rihinduka ikigo c'akarorero cigisha ubuhinga bwo gutandukanya imvyaro. Iryo shirahamwe Abubef rikaba rimaze gushinga ibigo mu ntara zitandukanye mu Burundi bwose. Nkuko rero tubikura ku kinyamakuru Le Renouveau kivuga ko abakenyezi batari bake bipfuza gutandukanya imvyaro canke guhagarika kuvyara ariko ntibakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Imvo zibitera ngo harimo ukutagira uburenganzira bwo kwitorera uburyo bokoresha, intambamyi zijanye n'imico n'imigenzo, ibihuha bitari byo bijanye n'uburyo bwo gutandukanya imvyaro, uruhara rudashemeye rw'abagabo babo hamwe no kubura amakuru ahagije. None ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro n'ubuhe bukora gute? Akamaro nakaye ko gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Uruhara rw'abagabo mu bijanye no gutandukanya imvyaro n'uruhe? Ko hari ukudatahura co kimwe ikibazo kijanye n'uburyo bwo gutandukanya imvyaro kuri bamwe n'abandi, hoko gwiki kugira ngo bose batahure co kimwe ibijanye n'ubwo buryo. Ibi ni bimwe mu bibazo tuza guca hirya no hino muri kino kiganiro, aho turi kumwe n'abatumire, turi kumwe na muganga Ndayikunda Francine akurikirana abakenyezi ariwe bita sage-femme mu rurimi rw'igifaransa. Ndakuramutse nongere ndaguhe n'ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane nanje ndabaramukije. Turi kumwe kandi na Pastori Mbonimpa Isaac Lyote, umwe mu bakozi b'Imana bo mw'ishengero ry'Urutare, akaba kandi asanzwe akorera mu mashengero Rukristo. Nawe ndakuramukije nongera ndaguha n'ikaze muri kino kiganiro. Ndabaramukije nanje kandi murakoze cyane kuri uno butumire. Mwumvise ko kino kiganiro catunganijwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe uburyo bwo gutandukanya imvyaro uba kwigenekerezo rya 2026 Nyakanga uko umwaka utashe. Mu kwinjira rero mwido nido rya kino kiganiro nsabe muganga amanze adusigurire igituma uwo munsi washizweho, uwo munsi mpuzamakungu wahariwe gutandukanya imvyaro, uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Murakoze cyane. Imbere yo kubabwira
igituma umunsi mukuru warabayeho ngomba ndababwire icivugo c'umwaka. Icivugo c'umwaka ABUBEF yashimikiye ko bapfasoni muri mu myaka yo kurondoka gukoresha uburyo bw'irondoka rijanye n'amagara meza n'uburenganzira bwanyu ku bw'ineza y'imiryango. Igituma uwu mwaka wamuhimbazwa buri mwaka ni kugira ngo twibukanye twongere tumenyeshe ko uburyo bwo gutandukanya imvyaro buhari kandi buri mukenyezi wese afise uburenganzira bwo kubukoresha. Murakoze. Ego muhejeje kutubwira icivugo cuno mwaka kivuga ngo bakenyezi muri mu myaka yo kurondoka abakenyezi ko bafise uburenganzira bwo gukoresha ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro ku bw'ineza y'umuryango. Mbega none ni kubera iki mwahisemwo ico civugo uno mwaka? Twaragihisemwo kugira ngo na cane kugira ngo natwebwe ikigo ABUBEF cifadikanye n'abakenyezi na cane ko citaho ineza n'imiryango. Umuryango ahanini urashingiye ku nkingi y'umukenyezi kugira ngo nawo ugire inkingi mu iterambere. Umukenyezi ategerezwa kuba afise amagara meza. Mu kugira ngo rero umukenyezi agira amagara meza no mu gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro nabwo ni kimwe mu vyoshobora gufasha kugira ngo umukenyezi agira amagara meza na cane muri kino kiringo turiko turakurikirana mbona kazoza yuko dushobora gushika mu 2040 mu mbona kazoza 2040 turi mu gihugu cifashe, hanyuma mbona kazoza 2060 igihugu gitera imbere n'umukenyezi ntasigara inyuma kuko nawe afise uruhara ntangere mu kugira ngo ishigwa mu ngiro y'uwo mugambi rikunde. Murakoze. Ego mbega none ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro mukoresha muri ABUBEF ubwo barubuwe? Murakoze cyane. Uburyo dukoresha muri ABUBEF hariho uburyo bw'urushinge, uburyo bw'ibinini bamira, uburyo bw'utugegene, hakaca habaho n'uburyo bw'akanyuzi. Turatanga n'uburyo bw'agakingirizo, ubukingirizo bw'abagabo be n'ubukingirizo bw'abakenyezi burahari. Hakaca habaho n'uburyo bwo gukoresha ikidede, guharura bifashishije ikidede. Turatanga kandi n'uburyo bwa gihutihuti, ibyo benshi bamenyereye contraception d'urgence canke purée du random mu rurimi rw'igifaransa, mu gihe umukenyezi yasanze yaranguye amabanga yabubatse kandi ashobora gusama atari yavyipfuje. Mu ico gihe araronka ubwo buryo bwa gihutihuti mu buza gusama inda atipfuje. None ubwo buryo bwose mutubwiye butandukaniye he? Itandukaniro ry'ubwo buryo bwose niriye? Itandukaniro ry'ubwo buryo rishimikiye hanini mu bugene uburyo bukora. Nashaka mu nkundire ndabibutse canke twibukanye ubugene bigenda kugira ngo umukenyezi asame, ico bita les conditions de la grossesse mu rurimi rw'igifaransa. Kugira ngo umukenyezi asame haba habaye iki, niho tuza gutahura ubugene uburyo bukora. Ugera umukenyezi asame, bwa mbere nuko umukenyezi aba afise imbuto zikomeye. Komera ko urubuto rw'umugore rero nago rurahishira, ico bita mu gifaransa ovulation. Hanyuma akagira n'uturingoti turengana, les trompes mu gifaransa, tutuma urwo rubuto rurengana rukaza kugira bihure n'urubuto rw'umugabo. Hakabaho n'igitereko ubwaco gishobora kwakira umwana, endomètre réceptrice. Hakaca habaho uruziri rw'umukenyezi rumeze neza, de bonne qualité. Urwo ruziri nigo rushobora gufasha nk'igitwazi, milieu de transport y'intanga z'umugabo. Hanyuma hakaca habaho ku mugabo ko aba afise imbuto zimeze neza. Kuvuga ko imbuto zimeze neza naho hariho quantité, urugezo n'ubukomezi bw'intanga, gukomera no kubanguka. Ego rero aho oye tumaze gutahura ugene umukenyezi asama nuko afise urubuto rumeze rwahiye, rwahishiye, hanyuma n'umugabo akaba afise intanga
zimeze neza mw'ico gihe rero iyo babonanye bagize amabanga mpuzabitsina imibonano mpuzabitsina umugore afise urubuto rumeze neza ruhishiye n'umugabo afise intanga zimeze neza mw'ico gihe umugore arashobora gusama ivyo rero bica bifasha kugira ngo tuzotahurane ubugene ubwo buryo buheza bugakora uburyo rero butangwa ni kugira ngo umukenyezi ni mu gihe aba yaranguye amabanga mpuzabitsina mu gihe ashobora gusama ntasame mw'ico gihe rero ubwo buryo dutanga harimwo ububuza yuko urubuto rw'umugore rusha muri ivyo rero bibuza urubuto rw'umugore ko rusha biri mu mugwi wabyo byo bita mu rurimi rw'igifaransa les méthodes hormonales zituma urubuto rudasha ico bita rubuza ko ovulation iba inhibition de l'ovulation rumaze kubura za ko urubuto rusha na rwa ruziri ntirushobora kuba rugifise ubushobozi bwo guduza bwo kujana intanga aho zategerezwa aha mwico gihe umukenyezi ntasama ivyo rero biri mu mugwi wavyo hanyuma hakaca haba n'igihe ko nubwo umugabo yorangura amabanga yabubatse mu gihe umugore ashobora gusama izo ntanga bazibuza ntizihure n'urubuto rw'umugore rw'umukenyezi ivyo rero navyo duca dutita les méthodes de barrière urumva hariho gutangira gutangira ni rero tuca duzishira mu migwi ibiri les méthodes hormonales et les méthodes de barrière mu nkundi rero ndazibereke ubwene tuzitandukanya ziri mu kigwi kimwe zaba izibuza ko urubuto rw'umugore rusha hanyuma n'izibuza ko intanga zihura n'urubuto rw'umugore mu nkundire rero ndabubereke uburyo gushika ubu dukoresha na cane cane tubishize muri ya migwi ukugene bukora uburyo bubuza ko urubuto rw'umukenyezi rusha ico twitse mu gifaransa les méthodes hormonales nubu uburyo bw'urushinge uru n'urushinge n'uru n'urushinge amazina yabwo bagwita dempeya hanyuma uru nago sayana presse byose bikora kumwe nuko gusa bitandukaniye nico birimo les emballages n'amasosiyete abikora urushinge hanyuma na vya binini bamira ibinini bamira rero ni ibi nubwo mubona bitandukanye bikora kumwe ntibisa gusa bitandukanye hariho ibironka abakenyezi bonsa abana bari munsi y'amezi 6 ivyo navyo ni ibihe hajya ni ibi mubona bisa byose ibinini byose bisa hama nibi mubona bidasa ni ivyo umukenyezi atonsa canke yonse umwana arenza amezi 6 akoresha ashobora gukoresha hariho na bwa bunini nababwira bwa kanini ka gihutihuti kajya kamasaha 72 bagafata imbere saka amasaha n'imbere ushobora kugafata inyuma atamwanyu haciye ariko ikiringo torenza na masaha 72 gashobora kutaba kagikora yego naka abara kanini kamwe hanyuma gacaza n'akagegene nako nyene gakora mu gutanga umuti uza kubuza ko urubuto rw'umugore rusha canke runabaho rutaranabaho ntigwirirwa rurabaho aka kagegene nako nyene bagashira mu kuboko nkuko mubona igicapo kivyerekana ha mu kuboko bagatera mu rushinge kakinjira mu kuboko oya karafise akabigenewe ugene bagashirayo surushinge yego gushika ngaha ni bwa buryo bubuza ko urubuto rw'umugore rubaho canke rusha mu gihe rwamaze kubaho rubuza gusha mu gihe rutarabaho naho ntirubaho gacaze rero bwa buryo bukora mu kugira ngo intanga z'umugabo ntizije guhura n'urubuto rw'umukenyezi bwa mbere ubwo buryo n'ubu umuntu ashobora gukoresha aka n'uburyo bw'akanyuzi uburyo bw'akanyuzi bawushira mu gitereko urumva n'ubwo umugabo abonana n'umugore wiwe kubera ako kanyuzi kari mu gitereko ntiziheza ngo ziduge ngo zirengane zice muri twa dusaho les trompes ngo zishikire urubuto rw'umugore aho ruri kubera zica zitangirwa n'aka kanyuzi kaba kari
mu gitereko. ako kanyuzi nakahe muri utwo tubiri kuko mbona Akanyuzi naka ni eshantio gusa ni aka ni gashasha. Aha. Aka nakari ndani. Nakari ndani. Nibi nivyifashishwa kugira gashikeyo. Aha. Ariko akanyuzi ubwako Okay. naka. Ego naka. Ona gashitseyo gaca kamera nka te. Kakabuza ko imbuto zibanaye ziduga. Hanyuma ikindi nagakingirizo, udukingirizo agakingirizo k'umugabo agakoresha mu gihe agira amabanga mpuzabitsina, imibonano mpuzabitsina, urumva imbuto ntiziba zigiye mu gihimba cirondoka c'umukenyezi zisha zija mu gafuko. Ego urumva ntaho bizohurira kugira bikingire kugira yambaye bikingiye ntizihave zigenda ngo zishikire urubuto rw'umukenyezi hanyuma ngo asame. Haba k'umugabo haba k'umugore byose bibuza yuko imbuto zinjira mu bihimba vy'irondoka vy'umukenyezi. mbega ako gafuko ako gakingirizo k'umugabo n'ak'umukenyezi biratandukanye. Yego biratandukanye kuko bitandukanye no kubakore no kugene babikoresha n'abagakoresha. Bimaze kimwe gikoreshwa n'umugabo kubera kiba cisunga ukugene igihimba cirondoka c'umugabo kimeze bitandukanye mu ishusho, ariko mu byo bifasha ni bimwe kuko byose bibuza yuko urubuto rw'umukenyezi n'urw'umugore bihura. Mbega ako gakingirizo abakenyezi benshi baratahura uko gakoreshwa. Abakenyezi nta muntu yotahurisha atigishijwe, haba no ku bagabo nta muntu ashobora gukoresha atigishijwe. Mu gihe aje tukamusigura kumva arako yohitamwo tuca tumwereka n'ubugene ashobora kugakoresha, kandi atahazi neza ugene agakoresha aza guhitamwo canke aza kugatora ari uko yabonye ugene gukoresha, kuko nitwahava duha umuntu ivyo atazi ugene azokoresha. Turigisha abakenyezi guharura bifashishije kimubona nga cyo twita ikidede, bijana nico bita n'ikirangamisi. Akoresha urudede yisunze ikirangamisi ciwe agira ko mu bihe, akamenya ati iki kiringo ndashobora gusama, akabona kuhirinda kuharangurira amabanga atikingiye. Ico gihe cose akaba bwihangane, canke mu gihe bishitse agakora amabanga zabitsina agakoresha ubundi buryo bwo kwikingira, kuko ico gihe cerekana cuko ashobora gusama atikingiye ashobora gusama. Mu gico gihe kirenganye agashobora gukora imibonano mpuzabitsina ataburyo akoresheje. Ivyo rero bishika ku bantu bazi ibihe vyabo, bamaze kugendereza ryari bagira mu butinyanka, bakamenya ati iki gihe ngiyeyo ubu nzosubirayo iki gihe, akaca abona kumenya imisi yiwe ashobora gusamirako, iyo misi akayirinda cane. Mbega ico kidede gitandukaniye hehe na bijya bindi bidede tumenyereye? Bijya bindi bidede aba ari ivyo gushariza, iba ari bisharizo, ariko ikice co murabona ko gitandukanye. Urabona ko hariho umurongo wa mbere w'agahama, uyu murongo usigura umunsi wa mbere umukenyezi yinjiriye mu butinyanka. Hakaca haba yindi misi kurikira, uhari usanga ari misi ndwi ya mbere. Iyi misi kurikira ni misi umukenyezi ashobora kurangura mu manga yabubatse ataco yinona. Iyera yose uhereye ngaha gushika ngaha, aha rero niho haba hashobora kuba ko ashobora gusama. Iyi misi rero arayirinda ko yorangura mu manga yabubatse atikingiye. Ntibashobora gushika iyo misi mwanditse ngaho oye ikarenga canke ntinahere. Mu bisanzwe ibi si ku rugezo nyezina bafatira hamwe muri rusange. Nico gituma hariho urugero rw'abakenyezi, hariho abakenyezi bamwe naho badusaba ikidede dusanga bidakunda, kubera nk'umukenyezi atarerera umwana canke n'uwundi afise aza arahindagura ibihe atamenya ryarazosubirira mu butinyanka, uwo ntibikunda ko akoresha kino kidede. Iki kidede gikunda ku migwi imwe ifise imisi iri hagati ya 26 n'imisi 32 amara ico gihe kugira ngo asubire mu butinyanka. Umunsi y'uwo canke hejuru y'uwo kenshi usanga habaye ugusama atavyiteze. Niho rero niyo ntambamyi y'ikidede
bisaba yuko umubiri wawe utazurahindagurika kandi ufise ikiringo kiri hagati y'iyo minsi 26 n'iminsi 32. Nuko muratubwiye uburyo bwo gutandukanya imbyaro butandukanye, mwatubwiye ko hariho urushinge, ibinini abakenyezi bomira bitandukanye bivana n'ibihe umukenyezi abarimwo, mwabitweretse, mwatubwiye akagegene, mwatubwiye akanyuzi, mwatubwiye agakingirizo, mwatubwiye ibijanye n'ikidede, eka n'uburyo bwihutirwa arico ca kinini umuntu ashobora gufata imbere y'amasaha 72. Ibyo rero mwatubwiye ko biri mu migwi ibiri, mwatubwiye ko umugwi wa mbere urimwo ukubuza ko urubuto rw'umugore rusha aribyo bita méthode hormonale. Hama umuco wa kabiri n'uburyo bubuza ko urubuto rw'umugabo rushobora guhura n'urubuto rw'umukenyezi, aho ariho haca hava kwa gusama aribyo bita méthode de barrière. None n'iryari rero umukenyezi ashobora guhitamwo urushinge canke ibinini canke akagegene, mbega biba byagenze gute kugira ngo ashobore guhitamwo uburyo bumwe muri ubwo buryo bwose muheje kutubwira? Murakoze. Nkuko n'icivugo kivuga ko afise uburenganzira bwo guhitamwo, amahitamwo n'aya muntu wenyene ashobora kuba yumva ko yokoresha urushinge, mu gihe atakibuza ko akoresha urushinge ararukoresha, canke mu gihe atakibuza ko akoresha ibinini arabikoresha bivanye n'amahitamwo yiwe. Uburyo bwose umukenyezi niwe yihitiramwo, twebwe ico dumufasha turamushigikira mu kumuha insiguro y'ubwene uburyo bwose bukora, hanyuma nawe akagira amahitamo yiwe bivanye nuko yumva yakunze ubwo buryo. Ego, reka ubu naho twumvirize Pastori Lyote nawe atubwire, murahejeje kumva uburyo bwo gutandukanya imbyaro ubwari bwo nuko bukora. None nk'usanzwe akorera mu mashengero y'Urukristo, ku bwawe ibijanye n'ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro ubitahura gute? Murakoze cyane kuri kino kibazo mutubajije. Ndi ngaha nk'umukristo kandi nk'umwe mu bakozi b'Imana, kandi tubona uko abakristo bashobora kuba batahura kino kibazo. Tuza gusanga bari mu migwi novuga nk'itatu. Hariho umugwi muri rusangi ariko muto usanga ubwo buryo babuzi, ubiravye ingene bashobora kuba babikora ku mbyaro zabo, ukabona ko ari abantu boba barabukoresheje canke bagerageza kubiyaga. Mugabo hariho umugwi munini cane mu bakristo bigaragara yuko iki kintu kijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza batacumva. Bataracumva kubera ko bobo hariho amajambo bisunga, baravuga yuko Imana yavuze yuko bakwiye kuvyara bakagwira, bakarondoka bakagwira, bagakwira isi yose, mbere bakangana n'umusenyi wo mu mazi canke wo kuruzi. Hanyuma rero ico gica kiba intambamyi y'abantu bamaze kwiha iyo nyigisho, kwiha ayo majambo bakayagira yabo, nukuri baca bavyara bakagwira nyene nkuko nyene bashatse kugwira. Ariko kandi uza gusanga aya majambo atari amajambo atari ivyo, novuga ko atari ivyo. Ego, wowe nk'umukristo ayo majambo none uyaha insiguriye? Aya majambo jewe nk'umukristo kandi nk'umukozi w'Imana, nagerageje kuraba mu gitabo twese twisunga citwa Bibiliya, ndaba inkomoko yayo. Igihe yatangura kuvugwa aya majambo yahawe abantu ba mbere, umuntu yitwa Adamu na Eva, bari babiri kuri nosi, bari bakiri babiri. Hanyuma Imana irababwira icerekeye kugwira. Mugabo ugiye kuraba abo bantu bumvise iryo jambo ubwa mbere bavyaye abana batatu, ntibarengeje batatu. Ugiye kuraba ahandi hantu rino jambo rigaruka, Imana yabwiye uwitwa Aburahamu, yaramubwiye nawe nyine ati genda murondoke mugwire, kandi iti nzokugwiza, iramuha n'isezerano ati ndi nyuma yawe nzokugwiza. Mugabo ugiye kuraba Aburahamu wenyene ntiyarengeje nawe nyene abana batatu. None nabo abo bakoresheje uburyo buhe bwo gutandukanya imbyaro?
abo ntabwo ntaho tubona babukoresheje ariko ni kwa kuntu nyene abantu basoma amajambo mugabo ntibabone ntibatahure kuko Imana yaraduhaye ubwenge bwo gukoresha kandi wanashaka ico gihe isi yari yagutse bari barahantu hagutse mugabo ukugwira Imana ariko iravuga sukugwira ngo umuntu avyare guhera kuri ku mwana w'imfura gushika kuri sinzi ngene bamwita gushika kuri bucumi karenzo nabandi sinibaza ko ari ibyo kuko ukugwira ingene Imana igwiza abantu birafise ingene bigenda birakurikirana ahandi hantu novuga Imana yabwiye abantu kugwira hariho igihe abantu bigeze guhona kubera bagararije Imana ahantu dusoma ibintu by'umwuzure wa Noa turabona naho nyene Imana ibwira Noa kugwira basubire bagwire mugabo uyu Noa nyene ntiyarengeje abahungu batatu ntiyarengeje abana batatu ntiyabyaye ngo agume agira intuze ariko uza gusanga mu ruvyaro rwa Aburahamu ku muhungu wiwe yitwa Isaka niho havuyemo ushobora kuvyara abana 12 uwo yari Yakobo muri abo bana uko ari 12 bose ntibaciye bamera nka Yakobo muri abo bana oya kuko Imana yacikuramo imiryango 12 rero ntibisigura ngo abantu bategezwa kuvyara gushika babahezemwo ari nabahora bakoresha iryo jambo ngo nukuvyara mpaka babahezemwo mugabo sivyo mbega abaguhezemwo urimwo bangahe urimwo bangahe nibaza yuko aha hantu harakwiye kwigwa ko cane kuri uyu mugwi w'abakristo bafatira kuri aya majambo novuga ko Imana hariho abo yayibwiye ubwa mbere hakwiye inyigisho zikwiye kugira ngo abantu ntibabandanye bajana nyabahururu bifatiye ku myizere bifite ku myizerere urabona ingorane zaramaze kuba no kuraba izo ngorane zishikira umuntu kujanye nirondoka urabona isi kiriya gihe nteri bwage mugabo mbega uyu munsi ingana gute mbega abantu bari kuri yasi yuno munsi bangana gute hanyuma wa muntu ari karavyara isi yiwe igarukira he kera hari amatongo yagutse wasanga umuntu afise umusozi wose mbega uno munsi siko bikiri rero hano vuga yuko mu madini canke mu mashengero haracariho ikibazo gifatiye kuri iyi myizerere uko abantu bizera ibi navyo ngira ngo turaza kubishika ko hanyuma icokogwa muhejeje kutubwira ko mu bakristo hari ukutahura ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro ugutandukanye bose ntibavyumva co kimwe mbega mwibaza ko biva kuri abo bakristo canke biva ku bakozi b'Imana kumbure nabo bataratahura ibijanye n'ubwo buryo ubwo gutandukanya imbyaro murakoze cyane ugerageje kuraba uza gusanga bituruka ku bumenyi buke ku bumenyi buke bwoba mbere buturuka kuba barongoye kuko ugiye nko mu gihugu hagati uza gusanga babandi nyene barongoye amashengero uza gusanga nabo bafatiye mbere mu kuvyara benshi kandi ivyo navyo murabizi biraza kuzana ingaruka itari nziza no kuri b'abakristo barongowe kuko uko umuntu avyara nk'abarya bavyara par césarienne uko umuntu babandanya bamugirira césarienne niko umubiri wiwe utamera neza hanyuma kandi na ya mirimo yahora akora wa muntu kubera yamari kuri yo césarienne ayo magara make bituma n'imyaka yokoreye Imana iragabanuka kubera asaza n'ingoga arababara ico aho ni mu gihe mbere na kwa kubandanya nyene bamugira césarienne bishobora no kumuhitana ubuzima guhitana ubuzima bwiwe hanyuma ikindi naco noba mbona naco nyene bigaragara ko gituruka ku bumenyi buke hariho n'umugwi w'abantu usanga Imana yahezagije abana b'abakobwa ugasanga mu ntango yagiye yibaruka abakobwa agaca rero aguma vyara mu kugira ngo azaronke umwana w'umuhungu igihe umwana w'umuhungu ataraboneka ugasanga ni kibazo ivyo navyo biratuma abantu bavyara abana benshi igwirirana ryagwirirana ugasanga rirakomeje
aho nyene murumva yuko bishobora kuba bituruka ku gutahura guke ku nyigisho zike abo bantu badakurikirana bakoze cyane. Ego twumvise icivugo ca BBF muri uno mwaka ko kivuga ko abakenyezi bafise uburenganzira kubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro. Mbega muri baza ko umukenyezi w'umukristo afise ubwo burenganzira bwo gukoresha ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro? Murakoze cyane, novuga ego. Umukenyezi w'umukristo arafise uburenganzira nawe nyene nkuko iki civugo cabivuze, kubera ko erega uwo mukenyezi w'umukristo n'umukenyezi nk'abandi, apare yuko ari umukristo no mukenyezi aratwara ibise nk'abandi, aratwara inda nk'abandi, za ngorane zishikira uwibarutse nawe ziramushikira, ryagwirirana iyo abantu bavyaye benshi ugasanga biranabagoye kurera, nawe nyene biragaruka bikamukorako. Ego novuga rero nti uyu mukenyezi arafise ubwo burenganzira nk'abandi bakenyezi bose, atari kubera gusa ko ari umukristo gusa, ubwo burenganzira arabufise. Nuko reka ubu naho twumvirize muganga nawe nyene ashobore kutubwira, mwatubwiye uburyo butandukanye uko bukogwa, twumvise pasteur atubwira kubijanye nawe nyene uko atahura ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro. Mbega none uburyo abakenyezi bahurumbira cyane nubuhe muri bwa buryo bwose mwadusigurira? Murakoze. Ku biharuro dufise twebwe turiko turaba ku buryo dutanga, tugasha turaba uburyo buhurumbirwa kurusha ubundi, n'urushinge, n'uburyo bw'urushinge. Kubera iki? Turiko turibaza, hari nabo tunabaza kuko kubera iki mwahisemo urushinge. Mu bisanzwe uburyo bw'urushinge n'uburyo bworoshe guhabwa, bworoshe guhabwa kandi bumara igihe kinini umukenyezi atagarutse ku ivuriro ngo aronke urundi rushinge bukamukingira amezi 3 yose adashoboye gusama imbanya atifuje. Urumva amezi 3 yose ari urushinge rumwe, biratuma na twadukogwa yakora muhira adukora atekanye, akamara igihe kinini azi neza ko akingiye, hanyuma no mu kugaruka akacagaruka neza atekanye, azi nasubira bazontera urundi rushinge mara yandi amezi 3. Kandi nkuko tusanzwe tubimenyereye, urushinge ruri mu miti abantu baryoherwa iyo bagiye kwa muganga bakabatera agashinge, barumva ko barose umuti neza. Yego nta n'umwitwara yuge nabufata waheruka bamutera urwo rushinge rumwe, hamukaca arindira rendez-vous y'amezi 3 azogarukirako. Ego none gushika uno munsi muje kutubwira ko bivanye n'igitigiri c'abantu mwakira, murabona ko urushinga ariko ruhurumbirwa cyane nabo bakenyezi. Mbega gushika uno munsi mufise igitigiri kingana gute c'abakenyezi bamaze kwitura ikigo ABBF bakoresha ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro? Murakoze. Reka tuvuge ibiharuro byose nyezi, hanyuma turaza gucagura, turaza kubabwira haba ku bakenyezi haba no ku bagabo, nubwo kicivugo twagihariye umukenyezi n'abagabo baratwitura kuko nabo nyene bari mu bakoresha uburyo. Muri ubu buryo mwadusiguriye harimo ubw'abagabo nabo nyene bakoresha. Ego ubu igitigiri tugeze ko muri igice ca mbere c'umwaka cyo bita semestre ya mbere kuva mu kwa mbere kwa 2025 gushika mu kwezi kwa gatandatu, tugeze ku bitigiri byose hamwe by'abantu bituye ikigo mu ronswa uburyo bwo gutandukanya imvyaro 47,269. Muri uwo mutigiri harimo abagore 46,377. Urumva abagabo ahacasigara 892. Muri ubwo turaca imice y'abakiri bato, mu bakenyezi bakiri bato canke abagabo bakiri bato, no kuvuga uri munsi y'imyaka 24 turamwita umuyabaga nubwo yoba yubatse, abakiri mu bakiri bato. Aho muri uwo mutigiri harimo abakiri bato b'abakobwa canke b'abakenyezi igitsina gore 12,254. Abahungu canke abagabo igitsina gabo 377. Ego
muri ubwo bose hamwe tuca dutora ico gitigiri c'ibihumbi 47,269. Ego hariho abakenyezi mwakiriye kumbure haraheze igihe kirekire ubu uyakumbure batagikoresha ubwo buryo, mbega nabo baba bari muri ico gitigiri canke mutubwiye igitigiri cabo ubu uya bariko bakoresha ubwo buryo? Umutigiri w'abahagaritse nturimwo, turiko tuvuga abo twakira, abo tumaze kwakira kandi babandanya batwitura gushika ubu. Muratubwiye ko n'abagabo nabo nyene barimwo, nabo nyene bakoresha ubwo buryo. None abagabo bobo uburyo bakunda gukoresha cyane muri ubwo buryo bwose bwo gutandukanya ibyaro mwadusiguriye n'ubuhe? Murakoze. Abagabo mu bisanzwe uburyo bwabo si bwinshi ni buke. Ayo uburyo dukoresha dufise dutanga ku bagabo ni bwa buryo bw'akakingirizo k'abagabo. Hariho n'ubundi buryo bw'uko umugabo ashobora kwipfungisha burundu. Ni uburyo bubiri: gukoresha agakingirizo canke guhagarika burundu, kwipfungisha burundu ku bagabo. Nubwo buryo bubiri dutanga gushika ubu mu kigo ca BUBF. Ndabibutse ko tukiri mu kiganiro kidasanzwe aho turiko tuyaga ku bijanye n'uburyo bwo gutandukanya imbyaro. Kino kiganiro kikaba categuwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe uburyo bwo gutandukanya imbyaro ubaye igenekerezo rya 26 Nyakanga uko umwaka utashe. Muri uno mwaka icivugo ca BUBF ni bakenyezi muri mu myaka yo kurondoka murafise uburenganzira bwo gukoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro kubw'ineza y'umuryango. Abatumire tubandanya turi kumwe ni muganga Ndayikunda Francine akurikirana abakenyezi ariwe bita sage femme mu rurimi rw'igifaransa. Turi kumwe kandi na Pastori Isaac Lyote Mbonimpa, umwe mu bakozi b'Imana bo mu ishengero ry'Urutare, akaba kandi asanzwe akorera mu mashengero Rukristo. Tubandanya rero na kino kiganiro mwatubwiye kandi n'ikijanye n'ugwaruka ko rubitura ku bijanye n'ubwo buryo. Mbega none ugwaruka na cane abigeme batarubaka izabo nabo nyene baremerewe gukoresha ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro? Abigeme batarubaka izabo baremerewe gukoresha uburyo mu gihe basanzwe bashobora gukora imibonano mpuzabitsina. Buryaye abantu bubatse sibo by'ukuri bakora imibonano mpuzabitsina gusa, n'abatubatse harimo ababikora. Rero mu gihe umuntu wese umwigeme yubaka canke turumva amaze kutubaka aba ari umwigeme canke n'umusore, mu gihe atubatse akaba ashobora kuba yo akora imibonano mpuzabitsina, afise uburenganzira bwo gukoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro canke bwo kwirinda gusama nk'uwubatse, kuko uburyo bukoresha uwo wese ashobora gukora canke akora imibonano mpuzabitsina kugira ngo yikingire yanda atipfuje. None kubaha ubwo buryo na cane ari nk'umwigeme atarubaka, ntimwumva ko kumbure ari kubatumirira kuja muri izo ngeso mbi? Habanamba twebwe si tubatumira kuja mu ngeso mbi, ahubwo twebwe tubakingira ko bokura mu icago, ko bogira icago, kuko ntitubiyobewe. Turafise abana, turafise batoya bacu, turafise abo tuvukana nyene bakuru bacu canke abo dutunze mu kibano canke abagenzi. Burya gutwara inda utipfuje ingaruka bizana ni nyinshi cane, ni nyinshi. Kenshi iyo umuntu yatwaye inda atipfuje hakurikira kwifuza gukorora iyo nda. Hariho n'abashika ku rugero ko bazikorora, hanyuma amaze gukorora inda ku bushake bwiwe ashobora no gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose ku buryo iyo nda ipfa kuvayo gusa, ategerezwa abona yuko yo ivayo. Ibyo navyo birashobora no gushikaho umukobwa canke umwigeme ashobora guhitanwa n'inda ariko arayikorora. Ariko mu gihe twamukingiye ntasame iyo nda, urumva
ntaho bazohura no kwifuza gukorera imbanyi atatwaye. Ego ntitubatumira kuja mu buhumbu, ahubwo twebwe tubarinda ko bohava bagira ibyago vy'inkurikizi yo kwifuza gukora iki na kiriya mu gihe umuntu yasamye atayavyifuje. Uretse no kubakingira imbanyi batifuje, turabakingira n'indwara ziciye mu bimba vy'irondoka mu gihe bagize imibonano mpuzabitsina batikingiye, nk'akarorero umugera wa sida n'izindi ndwara zifatira mu bihimba vy'irondoka. Nico gituma rero abayabaga, abigeme, abasore nabo nyene bafise uburenganzira bwo ku buryo bwo gutandukanya imvyaro bwo kwikingira. Pastori yatubwiye ko mu mashengero hariho ukudatahura neza kuri bamwe n'abandi batahura gutandukanya ibijanye n'ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro bivanye no kwizera kwa bamwe n'abandi. None ishirahamwe ABUBEF ko musanzwe mukora muri ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro, mukorana gute n'amashengero kugira ngo kumbure abataratahura ibijanye n'ubwo buryo, abakristu canke n'abatari abakristu kumbure bafite indi myemerere bataratahura ubwo buryo bashobore gutahura ibijanye n'ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro? Nkuko mubona nuno munsi biriko biraba, abajejwe amashengero turabatumira mu biganiro nkuko no munsi umunsi wahariwe uburyo bwo gutandukanya imvyaro, tukabatumira mu biganiro na cane cane kugira ngo badufashe guhimiriza nabo nyene bakavyumviraho, kuko hari nabo nyene usanga nabo nyene bafise ayandi amakuru nyene ku kutamenya canke bayakiriye bakayumva nyene nkuko bayabwiwe, bataronse umuco nyezina yaho yabwirijwe kuva, nabo tukabahimiriza tukabumvisha nabo nyene bakavyumva, hanyuma kugira ngo nabo bashobore guhimiriza abo basanzwe bayoboye. Ego mwatubwiye uburyo butandukanye bukoreshwa kugira ngo umuntu ashobore gutandukanya imvyaro. None ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro burya bwose mwadusiguriye nta ngaruka bufise ku magara y'umukenyezi aba yabukoresheje? Burya ico ngira ngo abantu benshi tutaratahura kumwe bivanye nuko nyene twabibwiwe canke tuvyumva canke tubiha, burya uburyo bwo gutandukanya imvyaro n'umuti nk'iyindi miti yose, ni imiti imihingurano. Nkuko dufate nk'umuti wa malaria ari umuti wahinguwe uvuye mu miti kama kanaka, umuti rero wose umaze guca mu ihinguriro kandi ukaja mu mubiri w'umuntu urafita ingaruka bivanye n'ukugena ukora. Izo ngaruka nazo urinze uja ku isoko kugira ngo ukoreshwe sur le marché, nuvuga marché, kugira ngo urinde wemererwa gukora ukorere ku bantu, uje mu bantu tuwukoresha n'igihugu cemere kuwukoresha, nuko baba babona ingaruka ari izibayabaye ataco zica ku magara y'umuntu, na cane cane bo bakaraba ahubwo ico umuti ukiza kurusha ingaruka zitera. Rero sitwavuga ko atangaruka ufise canke ufise ingaruka, ariko umuti wose muzorabe harya mu muti muzosangamo agapapuro kerekeranye n'ibishobora gushika. Nk'akaroro uzosanga nk'umuti baguhaye ati uyu muti ni wawufata urashobora gutera itiro, ntuja kurivora, ntuja gutwara umuduga wafashe uwo muti. Ni nkuko kose nuko n'umuti ni imiti yo gutandukanya imvyaro irafise ivyo batubwira bati umuti uye iyo miti ibuza ko urubuto ruhishira, haba ibi nibi, ivyo ni wabibona ntugire ingorane, nibisanzwe nibishobora gushika, ni wabona bigenze ukunuku uzotubaza, uzotwitura ugaruke tukubwire, canke ubonye birenze ukagaruka, kuko ingaruka yose irafise ukugene ifatwa. Hariho izibayabaye niyo bishitse ukabona ko bibangamiye umuntu ukavuga uti bikavugwa, kuko ingaruka yose irafise ukugene ivugwa. Hari abavuga mu bihuha bivugwa mu bantu ku bijanye n'ubwo buryo bwo gukoresha bwo gutandukanya imvyaro ko bushobora gutuma umukenyezi agwara kanseri, na cane cane kanseri y'igitereko biciye kuri ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro. Hariho n'abandi bavuga ko nko mu gihe ubukoresheje bishobora gutuma hagira igihe utibaruka, ibintu nka mwene ivyo. Mbega ivyo vyoba ari vyo? Novuga ko atari vyo namba,
kuko umukenyezi akoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro aragwara nk'uko n'uwundi wese atariko arakoresha uburyo bwo gukoresha gutandukanya imvyaro agwara. Akenshi rero iyo umukenyezi agwaye yariko arakoresha ubwo buryo uca usanga yiyumviriye ngo kubera nari kuri ubwo buryo ngira nico gituma nciye ngwara. Oya, ivyo vyose biva kuri ya makuru bafise n'imyemerere kubera babuza gukoresha ubwo buryo, niyo abonye n'ikintu na gitoya kimushikiye aciyumvira ati ngira ni Imana yampanye. Oya, tworaba ibitaro vyinshi abantu baratonze kwivuza baragwaye none bose bagira ngo nabari ku buryo haba namba. Kanseri irashobora kugwara umuntu ari ku buryo nk'uko ishobora no kugwara uwundi muntu atari ku buryo, bisigura yuko uburyo budatera kanseri. Canke n'izindi ngwara zose umuntu ashobora kwiyumvira ntibisigura ko ufise uburyo atari n'ingwara ishobora gusubira kugukorako. Twebwe ubwo buryo buguhirinda gusama imbanyi utifuje, ariko ko bushobora kugwara ingwara iyi n'iyindi ntuburi inyuma yavyo. Ego. Abakenyezi bose barashobora gukoresha ubwo buryo canke hariho abakenyezi bivanye nuko baremwe bidakunda ko bakoresha ubwo buryo. Burya nico gituma umuntu akoresha uburyo atogenda hariho hose abwirijwe, atogenda kuri farumasi ngo ngure umuti canke iriki, akwiye kuja ku mavuriro abutanga kugira ngo abanze yumvirizwe, kuko uburyo butangwa bivanye n'amagara y'umuntu, bivanye nk'akarorero hariho uburyo bw'umuntu atarasama na rimwe, uburyo nk'uko havuze ko hari ibinini by'umukenyezi yonsa amezi 6 umwana atarayakwiza, hariho uburyo tumuha ubundi abushaka tutobumuha bivanye nyene nuko amagara yiwe ameze. Nuko rero umwe ari we wese aronka uburyo bivanye nuko muganga baganiriye akamubaza kuko ari ingwara kanaka umuntu abagwaye adashobora gufata uburyo kanaka. Ivyo vyose bivana nuko babanza kubonana na muganga akamumviriza bakaganira, hanyuma akabona kumwereka uburyo buhari bihuranye n'ubwo yaratoye bitabujijwe ko abukoresha akabukoresha. Ariko muri rusangi uburyo umuntu akoresha buratandukanye n'ubwo umuntu ashobora gukoresha bivanye n'amagara y'ubwe nameze. Nuko reka ubona aho twumvirize Pastori Isaac Tiote hambavu yo kuba mukozi w'Imana uri umugabo uri umushinga ntahe, none mweho mwibaza ko abashinga ntahe bafise uruhara uruhe mu bijanye n'ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro? Kuko twumvise ko n'abagabo barimwo mu bakoresha ubwo buryo, mbega bobo uruhara rwabo nuruhe? Twumvise mu ntangamara ya kino kiganiro ko abagabo nabo bari mu ntambamyi zituma abakenyezi batagira ubwo burenganzira bwo guhitamwo uburyo bwo gutandukanya imvyaro bipfuza. Uruhara rwabo none nuruhe? Abagabo benshi bati ikintu batacitwararika, nisinzi ko novuga ko ari ukukinegrija, ntibavyiyumvira ko abagabo bomenga bajejwe kuvyara nyene gutera inda gusa, siko bivuga gutyo, ariko kwiyumvira ku bijanye n'amagara y'uwo bariko baravyarana naco umenga abagabo ikintu nta bumenyi bashaka kubigira ko cane ugerageje kuraba abana bariya bagenzi bo na jewe bimwe ndabimenyeye kandi ncinda byungukamo, sinovuga ko ncinda byungukiramwo cyari rya mbere bimwe ndavyumvise, mugabo aho hanze benshi bafise amakuru urumva atariyo hariho ikintu muganga asiguye, benshi usanga bavuga ivyo vy'ingwara y'abadukoresheje, mugabo nk'ubu ndatahuye yuko utagakoresheje ashobora kugwara za ngwara nyene bavuga co kimwe n'abandi. Bidasigura rero yuko biba vyaturutse kuri kubakoresheje ubwo buryo bwo gukinga inda zitifujwe canke kugabanya irondoka. Novuga rero abagabo, uruhara rw'abagabo rurakomeye cane, kuko abagabo bashoboye kugirishwa inyigisho bakabimenya, twosanga kino kibazo cavuye mu miryango canke
cagabanutse canke cavuyeho novuga yuko hari rero ubumenyi buke mu bantu b'abagabo iki kintu ntibacitwararika gose kijanye n'ibi vyirondoka ry'amagara meza. Ego muganga namwe nk'abasanzwe bakira abakenyezi mwibaza ko mubona uruhara rw'abagabo mu bijanye n'ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro ubwo ruhara rwabo bwo bagwifashe gute? Murakoze. Ndavye aho dukorera twakira cane abakenyezi baje batwitura baje barondera uburyo bwo gutandukanya imbyaro. Uruhara rw'abagabo turabona ko rukiri ku rugero rwo hasi gose. Ni bake abagabo baherekeza abakenyezi babo. Ikigo ABUBEF cari carihaye intumbero yo guhimiriza abagabo ko boherekeza abakenyezi babo na cane cane iyo baje ijya mbere kugira ngo bumve neza bose bari hamwe tubasigurire uburyo gutyo ya vyabihuha na kwa kundi uburyo bukora bakavyumvira hamwe biraheze bigafasha n'umukenyezi kumva ko ashigikiwe n'umushinga ntahe wiwe. Mbere twagomba tubamenyeshe ko iyo umukenyezi yazanye n'umugabo wiwe ntatonda ashika yinjira nico kintu tuca tubafasha tukabangohaja tukabatera intege kugira ngo bazohore bahekeza abakenyezi babo. Ico gihe rero iyo umugabo aherekeje umukenyezi wiwe biratwereka ko umugabo yagize uruhara runini cane mu kwitwararika neza y'urugo rwiwe na cane cane mu gushigikira umukenyezi mu irondoka rijanye n'amagara meza na cane cane mu mukingira imbanya atipfuje. Muri ico gihe rero umuryango bica vyerekana ko uri hamwe ushize hamwe muri vyose tutibagena cane cane kwirondoka. Pastori Isaac ku bwanyu mwebwe nk'abakozi b'Imana mwibaza ko akamaro arakahe ko gukoresha ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro? Murakoze cyane akamaro novuga ko karimwo harimwo akamaro kubera ko biraboneka yuko abantu benshi mu kubandanya bibaruka tuza gusanga hariho abantu ariko bibarukira ibarabara. Ingaruka ni nyinshi mu kibano uko umuntu abandanya yibaruka abana benshi atateguye ingene ashobora kuzobigisha ingene ashobora kubavuza bagwaye tubona yuko akamaro nuko abana bavutse by'ukuri abantu bavyiyumviriye ko abana bariga neza bakavugwa neza bagashobora gukurikiranwa byoroshe. Ibyo ni ibintu byiza cyane. Ingaruka nayo itari nziza iyo abantu babandanya babyara mugabo batabiteguye baza gusanga nko nari mpeje kubivuga imbere babyariye ibarabara. Ukaza gusanga igisagara canke ibisagara bigwiriyemwo abana ubabajije ugasanga iwabo baje mu gisagara ari kubera bavuka 7 8 9 ugasanga batanu bose ugasanga bose baciye baja mu bisagara ubuzima bwabo gaca bwononekara. Hari kweruka kudakurikiranwa no kuja mu ibarabara bakiri bato, harabaca bafatwa n'ingwara zivuye ku bukene bakamererwa nabi bakabura ikibavuza. Murumva yuko ryagwirirana babana baca bapfa nabi kuko nta kiro kirabakurikirana, nta uri karabavuza, nta muvyeyi. Twebwe rero rimwe na rimwe hari gihe tubumviriza yo wabatoye ukumviriza ubuzima bwabo ni uza gusanga bafise abavyeyi, uza gusanga bakubwira yuko abavyeyi bajyanye bagatandukana kwa kubura ngene barera abana. Tuza gusanga rero irigwirirana y'abantu canke imiryango iguma ivyara cane gusa mugabo batashoboye gutunganya ingene bogera irondoka bogera uruvyaro rwabo. Tugusanga biza guteza ingorane mu kibano mbere no mu gihugu n'ishengero ririmwo kuko abo bana bamaze kuba baje mu ishengero baza gusanga ku by'ukuri bikenera kubaronderera ababafasha nabo hari gusanga ariko nabo ibyabo barabipangiye uza gusanga rero ari kibazo n'ubundi kiguma kigaruka. Abakritsto barakunda gukoresha ijambo rivuga ngo umwana wese azanana n'umugisha wiwe. Iryo jambo niryo ayo majambo iryo jambo hariho abahora barikoresha ngo umwana azana n'umugisha azana nawe awukuye umwana aregwa n'Imana aregwa ni by'ukuri
aregwa n'Imana. Nico gituma Imana yaduhaye ubwenge bwo kugira ngo abana twibarutse tubaronderere kandi babandi nyene n'urutonde none urumva abantu bashobora kuvyara kujya ibikoko birondo bivyara none umuntu ko usanga ngira ngo muganga hava bitubwira mu muntu mbega harimo abantu banganiye mu muntu hava bitubwira muganga igitigiri c'abana none bose basohotse bakaza umuntu akabazana ntimwumva yuko hoba hariho ikibazo sindi bugereranye mu muryango n'ingene umuntu yorora ibitungwa navyo nyene ushoboye kubyorora kuba wabigwijije bikagwira mugabo ugaca ubura ingene ubibeshaho n'ahari bitungwa bipfa nabi kandi bikaguhombera ubibona uyura kandi byari byagwiriye aho nakaroro ku bitungwa none abana baje mu muryango n'umugisha mugabo ukugumuvuga ukugumuvuga uti jewe nubu harashige ndacabandanya ingorane zirashobora kuza hanyuma Imana nayo y'abantu bataye ubwenge nayo nyene irabata y'abantu babuze ubwenge nabo nyene ingaruka zigaruka kuri bo si Imana oya erega hariho abantu muri Bibiliya ukuje bavuga hariho abantu bavutse mugabo akaba atakintu na kimwe bigeze bavugwa ko kuri inosi nk'ubu nk'akarorero hariho abantu benshi batazi yuko Aburahamu yavyaye abana 8 navuze 3 mugabo kurundi ruhande hariho abandi bana 6 yavyaye mugabo muri abo bandi bana 6 nta hantu hamwe tuza kubona umwana umwe muri abo Aburahamu yigeze avugwa ko ikindi kintu twese twama tugaruka kuri witwa Ishmael n'uwitwa Isaka ariko hariho abandi bana 6 Aburahamu yavyaye mugabo baravutse barabayeho bibereyo ntawuzi ngo bamaze imyaka ingana gutya oyaye rero kuvyara gusa ntibihagije hari ijambo bakoresha sinzi nibaza ko ari mu Kirundi ngo ibyara ntirigora nkirera icoro kirahambaye cyane dukwiye kugisha ku muzirikanyi ko kuvyara ni byiza mugabo dushire n'umutima twiyumvire kubijanye nirera kuko nibaza yuko harimo n'abantu bazogera mu ijuru kubera bagi bavyara mu rutonde rutarigo Imana ikabacira urubanza ikabahanira si production y'uko umuntu agira intuze ikabahanira ingene babyaye abana hanyuma bakabata bakabaheba abana bakaguyo abavyeyi batazi niyo baguye rero nibaza yuko kubwanje nibaza yuko iki kintu gikwiye guhagurukirwa cane murakoze cyane nuko wabajije ikibazo muganga ati mbega mu muntu hari abantu bangahe hoba hari abantu bangahe mu muntu muganga kuri ico kibazo nta muntu numwe akitse ego pastor yaje kutubwira akamaro ko gukoresha ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro n'ingaruka zishika igihe umuntu adakoresheje uburyo bwo gutandukanya imbyaro mbega namwe nk'abaganga akamaro nakahe ko gukoresha ubwo buryo mbega igihe umuntu adakoresheje ubwo buryo ingaruka nizi murakoze akamaro ko gukoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro ni kanini cyane reka duhere ku mukwenyezi na cyane ko icivugo cy'umwaka ariwe kiracashimikiye ko cyane umukenyezi akoresheje uburyo bwo gutandukanya imbyaro ubwa mbere aronka abana yipfuje no mu gihe abipfurije mu gihe yavuze ati jewe ngomba nkoresha uburyo gushika ku myaka 5 canke imyaka 10 hanyuma inyuma y'ico gihe nzohagarika nsubire ndondera umwana umva inyuma y'imyaka 10 ni mu gihe abishatse urumva no kuronka umwana mu gihe ashakiye yipfuje hanyuma nzovyara abana nimba nzovyara 3 canke 4 hanyuma kazoca ageza kuri ico gitigire yipfuje umuryango canke umukenyezi uronka abana bipfuje mu gihe bari bipfurije bashakiye iyo ni akamaro ka mbere akamaro kagira kabiri impfu zihitana abakenyezi mu gihe cyo kwibaruka ziragabanuka kuko mu gihe umukenyezi atasamye nta umukenyezi azohurira no gupfa ariko aribaruka kuko abakenyezi benshi bapfa bariko baribaruka hanyuma tuzogabanya kuvyara intahekana ico bita mu gifaransa la grossesse rapproche
intahekana murazi ko zibabaza umuvyeyi zikongera zigateza ibibazo mu miryango. Cumva nyene kuvyara abadahekana kuko n'abarundi bari amaze kuvyara intahekana kuko kera umwana yaravu akuze yarera mutoyi wiwe. Urumva uvyaye intahekana ucumva yuko n'abana badaheza nabo ngo novuga guhekana. Urumva hariho ubuca abura kimwitaho. Umwana yakurikiwe ataragera arahura n'ingaruka nyinshi. Ahura n'ingaruka zo kutaronka amagara meza bivuye ku guturuka yuko ashobora gucuka hataragera. Umwana acuse ataragera ahuramwo n'ingwara kuko mu maberebere murazi ko ariho umwana akurira ubukomezi bw'umubiri wiwe. Mu gihe umwana yacutse hataragera ahurana n'ingwara nyinshi, arashobora no kugira ikibazo c'ingwara zijanye no gufungura nabi kubera yacutse hataragera. Umwana yonse mama wiwe akihereza aragira n'urukundo ku muvyeyi kuko aronka umwanya wo kwigina kuri nyina kwidagadura. Ntibisa n'umwana acutse ku mezi angahe 5 6 acacuka atari bwanatangure no kwicara no kwavura. Nk'uyo ntazigera amenya ko mama we yavyaye, ntamenya n'icatumye apfa kwibere. Ivyo byose birafise ingaruka nubwo tutagira ivyigwa uwo bikurikirana no mu mibereho y'umwana usanga vyamufashe. Niba abanje usanga atani gikundiro ku bavyeyi no kubibavukana. Ku muvyeyi, ku mwana, hanyuma no ku gihugu. Umukenyezi afise amagara meza yatandukanije imvyaro, aragira amagara meza akitunganiriza kongera kirangurira imigambi y'iterambere. Imigambi y'iterambere ikaca ifasha umuryango wiwe, umuryango witera imbere n'igihugu kigaca gitera imbere. Nuko ego mbega none mukorana gute n'intwaro kugira ngo mushobore gutanga izo nyigisho henshi hashoboka kuri abakenyezi bashobore gutahura ibijanye n'ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro? Mu buryo ABUBEF ikora hariho aho dukora mu gushikira abanyagihugu tukabasanga mu mihana. Mu kubasanga mu mihana tukaja kubahimiriza tukongera tukabaronsa uburyo tubasanze mu mihana ico bita muri communauté. Muri ico gihe turakorana n'intwaro tubishishije mu basanzwe bafashanya n'ikigo ca ABUBEF. Turaba dufise abaremesha kiyago b'ikigo aho babaye bagahimiriza abo bantu. Natwe turasaba uruhusha mu ntwaro tukabamenyesha igikorwa kizohakorerwa, amasaha kizokorerwa ko n'ibizoba bigiye gukorwa kugira nabo nyene badufashe guhimiriza ba bantu tushiriye izo nyigisho kugira nabo bazotwitabe babone no kuronka inyigisho no kuronsa ubwo buryo. Igihe muri ko muratanga izo nyigisho musanga abakenyezi babitahura. Mbega turavye abakenyezi bo mu gihugu hagati n'abakenyezi bo mu gisagara, akarorero bo mu gisagara ca Bujumbura, batahura ku rugero rumwe ibijanye n'ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro? Tuvuze gutahura kumwe tugafata tukagereranya abakenyezi bo mu gihugu hagati n'abakenyezi b'Ubujumbura, aho sinoronka urugero nyezina, ariko umukenyezi ahariho hose aronse inyigisho akazironka zihawe n'uwabigenewe, haba ruguru mu gihugu hagati haba Bujumbura, aratahura akavyumva. Kuko nka ruguru henshi hariho amavuriro amavuriro yose aratanga uburyo. Amavuriro ya leta cane cane aratanga aho baronkera uburyo bwo gutandukanya imvyaro, arahari aho baronkera uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Mugihe rero abakenyezi bo mu gihugu hagati bituye ayo mavuriro na cane cane mu gusaba impanuro no mu kuronswa uburyo, baratahura mu gihe bazironse neza ziciye aho zategerezwa guca. Nuko n'abitwa ngo bari mu gisagara mbere nibusanga banatugora kuko baca bashiramwo ubwenge bwishwaje, usanga muri ubwo bwenge bashizemwo babitahuye na nabi mu gihe batituye abasanzwe batanga ubwo buryo ngo babahe inyigisho n'isiguro nyezina. Ego mbega kubwanyu mwibaza ko intambamye ari izahe zituma abantu badatahura co kimwe ibijanye n'ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro? Intambamye ahanini ziri ku mico n'imigenzo y'igihugu turimwo, hanyuma n'imiryango twakuriyemwo, hanyuma hakaca habaho nyene n'ibihuha umuntu avuga uko avyumva atani cazi mugabo akumva yo bivuga atabizi. Hanyuma rero hakaca habaho no kutamenya,
hariho umuntu atakintu na kimwe abazi nk'uko usanga nk'uko mwambajije umukambaza muti mbega umukobwa ataruba kwigwiwe ataraja ku mugabo yokoresha uburyo ntiyumvire yuko uburyo ashobora kuburonswa nk'uko n'uwubatse aburonswa uko rero kutamenya biratuma ubwo buryo budahurumbirwa ego pasitori mbega namwe mubaza ko izo ntambamye zo bari zihe zituma abantu batariko baratahura co kimwe kino kibazo kijanye no gukoresha buno buryo bwo gutandukanya ivyaro. Ikibazo nk'uko muganga abivuze gifatiye ku bumenyi buke ubumenyi buke ku bijanye n'amagara y'abantu. Biraboneka kuko hajya mu mashengero n'abantu baba bavuye mu kibano n'ahantu bakoranira gusa mugabo n'ahantu baba bavuye mu kibano. Rero ugerageje kuraba muri aka karere turimwo nk'uko abivuze novuga yuko inyigisho zerekeye ivyo amagara y'abantu inyigisho ziri hasi cyane ziri ku rugero rwo hasi cyane kubera ko nk'uko abivuze abantu babivuga uko bishakiye. Abantu nabo ino muri aka karere turimwo abantu barajana nyabahururu cyane hagushikira ababijejwe babyigiye abantu bakumva umenga ibyo bumvise birahagije bagashira mu ngiro ibyo ngo birahagije. Rero nko mu mashengero urumva yoyo turimwo izi ntambamye duca tuzibona cyane abantu baca bafatira ngo mbega ivyo bintu batuzanamwo ngo mbega ivyo bintu donc ure wese agacomekamwe akantu ngo bizokwica bizokugandagura ugasanga umuntu aciye yugara ntashaka no kuja kubaza muri bya bigo bibijejwe mugabo wagwara maraya cyangwa wagwara ikindi kintu akaba ari hujaye mugabo ntibashaka kwikingira bashaka kugenda ingorane zamaze kubaba. Hariho n'abakenyezi b'abakristo bashaka kugenda ariko bagatinya ko kumbure bagenzi babo mu rushengero ko babatunga urutoki canke ko babahagarika mu rushengero. Ni za ngorane nyene ndiko ndagaruka ko usanga zishobora kuva no kubarongoye madini n'ayo mashengero kwa kudashimikira cyane ku kijanye n'amagara meza y'abantu ku bijanye n'amagara y'abantu. Urabona amashengero hoho bo bashaka kuzuza ibitigiri bumvise ngo hariya yavyaye tugende mwibarutse subirayo sha erega ari jambo baca bagira subirayo sha ntihababa ako nako karabaha courage ukamenga nyene abantu bagwiriye sinzi kwico kibazo ukibona abantu bankuraje abantu menga nibitigiri by'abantu biriko biragwira mugabo ntibashobora kuja ku rundi ruhande barabe ingorane zindi zishobora kuba ko hari abantu baheruka baza kwibarutsa gusa mugabo mbega ko kwibarutsa gusa kuzotunga uyo mwana bibarukije no mu bindi byose bizokurikira sinibaza tahigihe utebeje kuvyara bakaca kubaza ati mbega uzokurikiza ryari utwo twose n'utuntu yavuze dufatiye ku mico n'imigenzo yo ngaha mu Burundi n'akarere turimo. Ibyo rero biraboneka yuko hakwiye gushira inguvu cane ku kintu kijanye n'ubumenyi n'inyigisho ntiturabe gusa ngo kwagura akarere kwagura abantu mugabo turabe n'izindi ngorane zishobora kuva muko kwaguka muko kugwirirana. Mbega uko kwizera kwabo nako nyene ntiko bakumbure ari ntambamye kudatahura neza ibijanye n'ijambo kumbure ico jambo ry'Imana rivuga mbega ukwizera kwabo canke imyiyemerere yabo gufitaniye isano irihe hamwe n'ubwo buryo bwo gutandukanya ibyaro. Ego murakoze cyane sindi ngaha kugira ngo mvugire amashengero n'imyizerere yabo mu byo murabizi mugabo haba bayatanguje haba bayarongoye naho nyine urabona ko bishoboka ko hariho novuga ubumenyi buke ku bijanye nibi abaganga batubwira kandi ntushobora kwigisha abantu udahereye kuba barongoye kuko bagiye babarongoye bafata umwanya munini cyane bamarana n'abajya abantu. Rero novuga ni biranakenewe yuko habaho kuko abantu n'abigihugu naho abantu barongora abandi abantu bagaruka n'abigihugu harakwiye kubaho intumbero ijaho yo kugira ngo niyo myizerere nayo isuzumwe iyo myizerere igasuzumwa kuko imyizerere ituma abantu
bigenza uko bitari bibereye mu bintu biri normal, nayo nyine no kuyisuzuma mbega iba ko atari y'ukuri yazananye hehe, ifite intumbero iyihe, kugira ngo abantu bashobore kugira kuba mu kumenya, kuko ijambo ry'Imana niryo ribivuga neza ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Uko kutamenya gutuma rero n'abantu badashobora guhurumbira ibi abaganga batubwira. Nuko rero muganga tuje kumva ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro uko bukora, mbega hambavu y'ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro n'ibihe bindi bikorwa ABUBF isanzwe ikora? Murakoze. Nagomba mbwira abantu benshi badukurikiye ntibaramenye yuko ABUBF hari ibindi bikorwa isanzwe ikora, ngira bazi neza ko dutanga uburyo bwo gutandukanya imbyaro gusa, ariko mbere niho tunashimikira cyane kuko amagara nayo y'umukenyezi ameze neza n'ibindi bica bikurikira. Hambavuye yuko ronsa uburyo bwo gutandukanya imbyaro, hariho ibindi bisata byinshi bitandukanye nko bikorwa mu yandi mavuriro. Ego hariho aho bakirira abavyeyi baje kwibaruka, maternité, turakira abakenyezi baje gupimisha imbanyi, gusuzumisha imbanyi, ico bita consultation prénatale. Turakira n'abakenyezi bibarutse inyuma yo kwibaruka, ico bita consultation postnatale. Hariho aho bacandagira abana, vaccination. Harabaho no gusuzuma no kuvura indwara, consultation curative. Hariho na laboratoire, igisata cyo gupima. Ego hariho naho basanzwe batangira impanuro, bakongera bagapima ushaka kwipimisha umugera wa sida. Hariho na service isanzwe ikurikirana abantu basanzwe bagwaye umugera mu kubaronsa umuti, bakongera bagakingira abana abavyeyi babo bafise bagendana umugera mu gihe basamye, barabakingira kugira abana bazovuke batagwaye, ico bita service PTME, prévention de la transmission mère-enfant. Hanyuma hariho n'umuganga akurikirana abakenyezi cane abaye bashobora kuba bafise ikibazo cyo kuvyara ubugumba, ni kuvura indwara zijanye n'ivy'abakenyezi. Hakabaho na service ya ecographe, barakurikirana imbanyi biciye mu gupima kuri ecographe. Barasuzuma kongera bakavura indwara ziciye mu bihimba vy'irondoka, barapima kanseri y'ugwinjiro w'igitereko, bakongera bakanavura mu gihe basanzwe hariho ibimenyetso mburirizi vya kanseri y'ugwinjiro w'igitereko. Ego none muganga ku bwanyu mubona hoko guki kugira ngo uko kudatahura co kimwe ikibazo kijanye n'uburyo bwo gutandukanya imvyaro kuhave, ariko habe ugutahura kumwe kubijanye no gukoresha ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro? Kugira ngo habe ugutahura kumwe gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro, ahanini twohimiriza cane abantu basanzwe bafise aho bashikanijwe nk'aya mashengero, intwaro, eka natwebwe nyene ubwacu cane ntumirira bariko baratwumviriza ko nabo nyene botangura bakumva ko uburyo bwo gutandukanya imvyaro ari umuti nk'indi miti yose, n'umuti nk'indi miti yose. Kandi tugasubira tugatahura yuko umukenyezi ari kirumara mu muryango, ategerezwa kugira amagara meza. Ayo magara meza nayo y'umukenyezi na cane murazi ko kenshi umukenyezi agiye mu rugo ikintu ca mbere dushika dukora canke ashika akora no kwibaruka. Mu gihe yaciye abandanya yibaruka ya magara yiwe ati arashonga abona. Muri ico gihe rero umukenyezi, twebwe nyene abakenyezi tubanze tumenye yuko amagara yacu ari twebwe ubwa mbere dutegerezwa kubanza kuyitaho. Mu kuyitaho rero harimwo n'ico cyo gukoresha uburyo butandukanye imvyaro kugira ngo tugira amagara meza. Hanyuma twebwe nyene tumaze kubitahura abakenyezi, duce abandi basigaye bahimirize, batera intege abashinga ntayo, batera intege
abakenyezi babo mu guhurumbira uburyo, hanyuma n'amashengero adufashe kugira ngo ukwemera kw'abakirisu babo ntiguhave kugira amadidane, kuko arashobora kuba yashaka kuja ku buryo mugabo kuko azi pasitori wiwe niyamwumva ko yagiye ku buryo azohava muca canke akamugira igicibwa kaca yumva yobireka, atari uko yanse uburyo, ari ugutinya pasiteri. Ivyo rero abantu bakuru b'amashengero, si pasiteri gusa, n'abakuru b'amadini aya ariyo yose, haba no muri Eklezia Katolika canke ahandi hose, ahantu hashobora gushika mu gutanga ubutumwa, mu gihe batahuye yuko uburyo butandukanye vyara umuti nk'iyindi ishobora gufasha umukenyezi kugira ngo ntasame imbanya atifuza, aho oyi ntambamye z'uko abakenyezi baja ku buryo zizoba zitanguye kuhava, zizoba zitanguye kugabanuka ku rugero rwiza, gutyo tuzotera rero turonke igiti kiri hejuru, hanyuma iterambere ry'igihugu turishikeko nk'uko n'abaturongoye mu ntwaro bavyifuza. Ego Pastori Isaac, namwe mubona hoko gwiki kugira ngo abamenyeshwa mana bashobore gutahura co kimwe akamaro ko gukoresha ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro? Murakoze cyane. Impanuro ndazitanga mu buryo bubiri. Mu buryo bwa mbere, bino bigo bisanzwe biri mu vyihaye ihangiro, umuhamagaro wo gukora muri kino gisata, bogwiza ibiganiro. Ivyo biganiro bobigwiza mbere bakabitegurira nabo barongoye amashengero, kuko biroroshe gushobora gushikira abarongowe uciye ku barongoye, kugira ngo mbere bakabitegura mu buryo bwagutse, bakabanza kubibasigurira bakavyumva. Bamaze kuvyumva, burya abigishwa babande nyene bo mashengero, twita mashengero nyene, bizokoroha kuvyumva abibwiwe n'umurongoye. Rero novuga ku ruhande rwa bino bigo n'abandi bafadikanije yuko hogwizwa inyigisho ku barongoye abandi, bakongera bagashobora gufashanya n'abandi bashobora kuba bamaze kubitahura. Uko bamaze kubitahura bazofasha kugira ngo batahuza abandi batarabitahura. Izindi mpanuro za kabiri zicokogwa ni kuri baba nyeshengero nyene, baba mama, baba gabo, nabo nyene mu kurindira yuko bazovyigishwa n'abarongoye, ko ntawuzi ngo niryari mugaba vyarabona uno munsi hari abarara basamye inda canke bazozisama ejo, ivyo biganiro bitarabaho. Nuko abantu botandukanya ivyerekeye ivy'impwemu, kuko nivyo hanini abantu baja kwigishwa mu mashengero, hamwe n'ivyerekeye amagara meza y'umubiri. Abantu bo kwiga kubitandukanya. Ivyerekeye amagara yawe, umuntu arazi ko ategeza gutumbera ku muganga, kwa muganga, ku bigo vyabigenewe. Impanuro nk'impanuro zijanye n'ivy'amagara zirondoka n'amagara meza. Jewe sinumva ingene umuntu yoja kubibaza pastori. Nk'ubu sindiko ndavyumva, kuko pastori afise ibindi mu bisanzwe yari yarahamagariwe. Mugabo umuganga, ugiye kwa muganga, umuganga aragusobanurira akaguhera kujya bidondaguye. Muganga twebwe ibyo sibyo twigiye, sibo muhamagaro mu bisanzwe. Muganga nk'ibyo byo guharura iminsi, hari n'ibintu je naboneye ngaha. Umva sinde ubwa mbere narinzi ko ari ishapure mugabo yabisiguye, ni ibintu vyiza. Uyu ababijijwe ariko barabisigurira abantu, hamarako tukabasigurira ibindi tujejwe, biba vyiza umwe wese akoze, bamwe bose bakoze uruhara rwabo, bikagenda neza. Rero imiryango, impanuro notanga ku bazokurikirana cyangwa ariko barakurikirana kino kiganiro, imiryango yo kwiga kuyaga mbere, abantu bagahera kuyaga kuva batarashinga urugo. Amakupre akiri kararonde ngene yubaka ingo zabo, boyaga bakanavugana ivyerekeye vya kazoza ku ruvyaro bazoronka. Biraheza rero bikaja muri izo procedure z'ingene boca bakonsulta ababijejwe, bakabaha impanuro. Abantu bo kwiha intumbero,
apana kuvyara kuva mu kwa mbere gushika mu kwa 12 umuntu akaba ari karasama ivyo hariho abantu atataco bavyiyumvirako ibyo kogwa rero ni ivyo duhejeje gushikiriza twibaza yuko ivyo vyotuma ku by'ukuri uno murindi abantu bariko ugabanuka. Uno munsi turi kwigenekerezo rya 2026 Nyakanga aho isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe uburyo bwo gutandukanya imbyaro. None nakahe kamo mwotera abariko barakurikirana kino kiganiro twishimikije na cyane icivugo cuno mwaka ca BOBF kivuga ko umukenyezi wese afise uburenganzira bwo gukoresha ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro. Murakoze cyane akamo twotera abariko baradukurikirana kuri no munsi mpuzamakungu wahariwe ico gikorwa cirondoka rijanye n'amagara meza nuko abantu muri bino bihe bamwe bose aho baherereye bo kwisuzuma bakaraba umurindi bariko canke ibyo bariko barakora bo kwisuzuma basanze hageze yuko begera abaganga bo kwegera abajejwe ivy'amagara y'abantu kugira ngo bafashe mu mpanuro boca bakwakwanya hakiri kare bakagenda gusaba izo mpanuro. Hanyuma ikindi twohanura kuno munsi nuko abantu bo kwikuramwo ubwoba bakareka kugendera kubihuha byo mwibarabara bya hirya no hino ahubwo bo kwegera ababinonosoye abashoboye kubikurikirana kugira ngo babafashe ku mpanuro. Kuko abenshi turabizi yuko bama bafatira ngo ingaruka ariko ukaza gusanga bajanye abahururu canke bagendeye kubihuha bitari byo. Hanyuma ikindi naco akamo twohamagara nuko indongozi zose zifise abantu zirongoye hakaba harimwo amakouple harimwo abubatse ingo iki kintu tworeka kugisigaza inyuma cerekeye ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza kuko abantu bawe urongoye nibaba bafise ibibazo nabo barongoye ibibazo bikugarukako. Iki rero twogishiramo inguvu cane mu gutegura inyigisho zitandukanye zerekeye ibijanye n'irondoka riherekejwe n'amagara meza. Nuko muganga Francine namwe nakahe kamo mwotera bakurikiranye kino kiganiro na cyane kuno munsi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe uburyo bwo gutandukanya imbyaro twishimikije icivugo cuno mwaka ca BOBF kivuga ko umukenyezi wese afise ubwo burenganzira bwo gukoresha ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro kubw'ineza y'urugo n'umuryango. Akamo tubateye ni kugira ngo mwese mumenye yuko BOBF iriho ku bwanyu kandi ngomba ndabatumirire nongera ndabarangira aho tutumbereye kugira ngo mu kibazo cyose muzaba mufise cerekeranye ku buryo bwo gutandukanya imbyaro n'ibindi byose bijana navyo cyane kwirondoka rijanye n'amagara meza aho muzodusanga kugira ngo muronke amakuru nyayo amakuru nyezina amakuru yizewe avuye ku bigo byacu. Hano Bujumbura muzodusanga ku cicaro gikuru ca BOBF kiri kwijabe hamwe no mu Buyenzi kw'isoko hejuru mu Ruvumera. Muzodusanga no hagati mu gihugu mu Rumonge, Igitega, mu Kirundo, Imuyinga, Ingozi no mu Ruyiki. Aho hose muzoshobora kutwitura kugira ngo muronke umuco w'ivyerekeye uburyo bwo gutandukanya imbyaro nyezina. Hanyuma ku muntu azoba agize ico ashaka kubaza mu gihe atazoba aratwitura hariho umurongo utariha ashobora guhamagara ko kuva isaha 1:30 gushika isaha 12. Uwo murongo inimero zawo ni 169 ico bita ligne verte yuguruwe kuva isaha 1:30 gushika isaha 12. Inimero ni 169 ntiriha. Aho hose ku kibazo muzoba mufise mu gihe mutazoba muratwitura muzoba murakitubaza hanyuma umuco nyezina muzowuronka kuri bino bigo twabarangiye. Murakoze. Akamo rero kubw'uno munsi udasanzwe uno munsi mpuzamakungu wahariwe uburyo bwo gutandukanya imbyaro. Aka kamo ndagateye cyane twebwe abakenyezi baraduhariwe kugira ngo twijukire uburyo bwo kurondoka ku rugero na cyane ni twebwe abakenyezi nkingi y'iterambere. Ntidushobora gushika ku mbona kazoza 2040
ku gihugu cifashe nimbona kazoza 2060 igihugu giteye imbere mu gihe twebwe abakenyezi atamagara meza dufise. Nino kuri ako kamo duce turangiriza ko kino kiganiro kidasanzwe tukaba twariko turabira hamwe ibijanye n'uburyo bwo gutandukanya imvyaro mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe uburyo bwo gutandukanya imvyaro. Muri uno mwaka rero nkuko mwavyumvise icivugo cha Abubef kivuga ati bakenyezi muri mu myaka yo kurondoka murafise uburenganzira bwo gukoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro kubw'ineza y'umuryango. Muri kino kiganiro mukaba mwumvise ubwo buryo bwo gutandukanya imvyaro ubwari bwo nuko bukora. Muganga Ndayikunda Francine akurikirana abakenyezi ariwe bita mu rurimi rw'igifaransa sage-femme akaba yatanze umuco kubihuha bivugwa hirya no hino kubijanye n'ikoreshwa ry'ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro agahamagarira abakozi b'Imana abajejwe intwaro gufasha mu guhimiriza kugira ngo abakenyezi bahurumbire ubwo uburyo bwo gutandukanya imbyaro agasaba abashinga ntahe babo guherekeza abakenyezi babo igihe baba bashaka gukoresha ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro na cyane cyane akibutsa ko tudashobora gushika ku mbona kazoza mu gihe amagara y'umukenyezi atifashe neza. Pastori Mbonimpa Isaac Eliote umwe mu bakozi b'Imana bo mu ishengero ry'Urutare kandi asanzwe akorera mu mashengero rukristo nawe nyene akaba yagarutse adusigurira akamaro ko gukoresha ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro atari ku mukenyezi w'umukristo gusa ariko umuntu wese avuga ko yemera Imana agahamagarira abamenyesha Mana guhimiriza abo bamenyeshwa Mana ubwo buryo bwo gutandukanya imbyaro kugira ngo bashobore kumenya ubwari bwo uko bukora agatumirira rero nabemera Mana gukoresha ubwenge Imana yaduhaye kugira ngo dushobore gutahura neza ico Imana iduhamagarira. Nshimire rero abatumire twasangiye kino kiyago Pastori Mbonimpa Isaac Eliote uri umwe mu bakozi b'Imana bo mu ishengero ry'Urutare ukaba kandi usanzwe ukorera mu mashengero urukristo wakoze kwitaba ubutumire bwa kino kiganiro. Mwakoze namwe kudutumira Imana ibahezagire. Amen. Muganga Ndayikunda Francine ukurikirana abakenyezi ariwe bita sage-femme mu rurimi rw'igifaransa namwe mwakoze kuba mwitavye ubutumire bwa kino kiganiro. Mwakoze kudutumira kandi mwakoze no kudutega amatwi. Nshimira mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro ndabikebanuye nongera ndabipfuriza kugira umunsi mukuru mwiza wahariwe uburyo bwo gutandukanya imbyaro no kugira amagara meza mu ngo zanyu no mu miryango yanyu naho ubutaha.